Kubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi hamwe n'umutambukanyi wanyu turabahaye kaze cyane hano mw'ishengero rya Pentecote misiyoni ya Bujumbura. Turamutse dutewe iteka na nyanicubahiro kuza kutwugururira ibikorwa vyakozwe n'ishengero. Twagomba kuvuga mu ncamake icatumye dukora ibi bikorwa. Twararonka aba missioneri n'abandi bashitsi bacu tukaja gusera aho tubakirira, maze mu nyuma turaja inama n'abakozi b'Imana n'ishengero tubona ko ari vyiza kurondera inyubakwa nziza y'uburaro yo kwakira abakozi b'Imana hamwe n'ingenzi zoba zitugendeye canke zigendeye igihugu cacu ciza c'u Burundi. Nyenicubahiro Perezida wa Republika, twagomba ngo aba bantu bose babikoze muje kubashimira kuko iki kintu cyose cyakozwe n'amahera twegeranije mu banyeshengero atamfashanyo n'imwe ivuye mu mahanga. N'abanyeshengero b'ishengero rya Pentecote ry'i Bujumbura babikoze kuva hasi kugeza hejuru. Iki gikorwa twagikoze mu kiringo kingana n'imyaka 6 kandi cakozwe ku buryo bwinshi bungana na miliyardi 17 begeranije mu myaka itari mike tuja turabika bike bike. Tumaze kumva rero n'intumbero mufise yo guteza imbere igihugu, turabona ko twokovya kugira ngo natwe mudutera iteka muze kutwugururira ingoro. Iyi ngoro rero yitwa uburaro twarayise izina Ebenezer Palace. Iri zina Ebenezer riva muri Bibiliya. Twaciye mu vyago vyinshi no mu bukene bwinshi ngaha, ariko muri iki gihe turabona ko Imana yatugendeye ikadutabara. Ebenezer rivuga ngo kugeza n'ubu uhora haradutabaye. Nyakubahwa mwese murongoye iri shengero rya Pentecote muri iyi paroisse, mwese banyeshengero umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. N'akanyamuneza kadasanzwe kubona Imana yadushoboje tugashika kuri uyu munsi mwiza. Reka ubwa mbere ntangure ndabakeze kuko igihe mwahimbaza yubire nari nafatiriwe sinaronka akanya, mugabo nararungitse ubutumwa babandamukirize. None nanje konje ndabakeje cyane, Imana iguma ibongera imigisha. Nezerejwe nuko mwamenye icyo Imana idutuma kuri iyi si. Imana ikirema umuntu yamugerera mu murima wa Edeni ngo awurime awuzigame awuhingure uwo murima. None rero nejerejwe nuko mwamenye yuko iyi si dutegereza kuba ari twebwe nyene tuyisikura tukayihingura tukongera tukayizigama. Ata kintu ukoze kuri iyi si ntaco ubukoreye Imana, kuko Imana umuntu wese yaramutumye ubutumwa. Uretse kuri Nahazimana harimwo nuko ubandanya ugira neza ivy'Imana yaremye. Aha rero muriko murubaka, muba muriko murasikura yasi Imana yaturemera.
ngo kwemera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Ubu rero murabona yuko igihugu cyacu turiko turagikora neza. Aho mu minsi iheze twaragenda mu manama mu makungu, wavuga uti turasavye natwe inama ikurikira izibera i Burundi, ikibazo bakubwira ngo murafise aho muzoturaza, bagaca basiba kuza. None ibi muriko murakora ni iterambere rikomeye cyane mu gihugu cyacu. Iyi nyubakwa mwubatse irerekanye ko bishoboka, kuko hariho abahora bibaza ngo ntibishoboka. Iri ni iteka. Abahora rero bibaza ko Burundi buzokwama buri inyuma, bamenye yuko bishoboka ko tubwubaka kikaba igihugu cyiza cyane. Ubu muramfashije, kuko ndiko ndavuga imbona kazoza ivyo twifuza Uburundi bwoba ingene bwa bumeze. Mwebwe nyene mureretse abarundi ko atari kinyoma. Ndanezerewe cyane kubona cyane abakozi b'Imana ariko babikora. Erega hariho abandi bazi yuko ari ukuguma gusa uri ku mavu usenga, atacu ukoze ntaco uba uri gukorera Imana. None ndanezerewe cyane. Nkaba rero mbandanya ndabasaba, ubwa mbere tumenye yuko iyi si Imana yaturemeye ari ikirezi cyiza. Nkabasaba yuko rero twobandanya umutima wo gushira hamwe. Iyo mutashira hamwe ibi ntivyashoboka. Mugume rero muri uwo mutima w'urukundo, tugira urunani. Kera ntitwiyumvira kubaka igihugu kubera shetani yari yaradutwaye itujana mu bintazi, dutangura kurabana mu bwoko, turabana intara. Aho twokubatse igihugu tuguma dusamara. None rero ndabasabe yuko twoguma ku mavi, shetani ntizisubire kudutwara mu bitari ivyo. Tugume dusengera urunani, urukundo mu bantu. Hanyuma rero kandi ndabasabe kuguma mudusengera natwe bw'indongozi. Twavuye muri mwebwe, hanyuma twikorera ubu mutwaro wo kubarongora. Ntavyo twoshobora twenyene. Mubandanye rero mudusabira uko bukeye uko bwije, kugira ngo tugume mu nzira Imana yateguriye Burundi, tushike twese kuri ca gihugu ciza, igihugu c'amata n'ubuki. Ntimucike inkokora ngo Burundi ngo ni bukene. Uburundi buratunze kuko turafise umutahe, ahubwo hageze yuko dukora dutera imbere ntagire n'umwe acika inkokora. Mudusabire rero kugira tugume muri iyo nzira, natwe ntituze tubahemukire. Ibi byose ni Imana ibirema ikabikomeza, kandi dushize hamwe tuzoshika. None rero ndabakengurukiye cyane, tubandanye twese turi kumwe mu gisabisho no mu bikorwa. Imana ibahezagire. Nubu turacashishikara kuko turanezerewe no kubona Sebarundi hamwe no kubaka iyi ngoro n'iteka mwaduteye. Ishengero rya Pentekote ry'i Bujumbura twiyumviye nyene icubahiro Perezida kubagabira inyana y'inka ihaka. Iyo nyana y'inka izina ryayo ni Maza Meza. Ize ibakunde, hanyuma niyagwira murazi iyo umuntu agavye nkuko bihora bigenda. Tukaba dusubiye kubashimira, nimugira amahoro y'Imana.